Muri uno mwanya rero twipfuje kugaruka dusangira inyigisho ku kibazo kibangamiye abantu benshi ku isi citwa indwara yo kuribwa n'umutwe canke kumeneka umutwe maux de tête. Ico kibazo rero tukaba twagerageje gusoma iby'ubushakashatsi bukivuga ko mu gitabo c'umudokiteri yitwa Ramon Gerabel kw'ipaji yaco y'icenda, akaba ari igitabo nyine citwa maux de tête canke kumeneka umutwe. Hano haranditse ngo traitement scientifique et naturel, ni ibintu dushobora kuvura ino ndwara dukoresheje science canke iby'Imana yaremye. Aravuga ku ipaji y'icenda rero ko indwara kuribwa n'umutwe canke kumeneka umutwe iri mu mpamvu zikomeye cyane zituma abantu benshi bagenda kwa muganga bamenetse imitwe. Ikindi naco akavuga ati mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ibice 65% by'abagabo n'ibice 80% by'abagore kenshi bakunda kugwara ino ndwara yo kumeneka umutwe. Arongera kavuga ati kumeneka umutwe ni indwara yibonekeje cyane guhera mu kinyejana ca 20 kugeza mu kinyejana ca 21, aho abantu batanguye guhindura ubuzima, ibihugu bigatera imbere bakagira ubuzima bushobora gutuma bashobora kugwara indwara zo kumeneka umutwe cyane gusumbya abasogokuru kera. Abandi nabo bakafungura ibintu ariko bishobora gutuma bashobora kumeneka umutwe. Ati none iyi kibazo cyo kumeneka umutwe umuntu ashobora kugitegwa niki? Tubibutse yuko ushobora nawe kuba uri mu bantu bakunda kugwara umutwe ukameneka ukakujya, ku buryo ubushakashatsi bwerekana yuko hariho n'abantu bibuza kuja kubuzi, abandi bakagira inguvu nkeya, abandi ugasanga barababaye, bakanabana n'abantu nabi, abo babana ugasanga babanye nabi kubera kumeneka umutwe. Umuntu amenye kutse umutwe abababaye ntabashaka kumuderanja, kandi tubibutse ko kumeneka umutwe ukambana umutwe ukujya hariho n'ibikorwa byo mu buzima busanzwe udashobora kwikorera, kuko kugira uzorera abana, ukorera Imana, upanga imigambi, ukora akazi kariko kose uteza kuba ufise umutwe ariko utari kurakujya kugira ngo ushobore gupanga bijaniranye na buno buzima. Reka rero turabire hamwe atese ibitabo. Iki gitabo kibandanya kitubwira rero impamvu zituma abantu benshi bashobora kumeneka umutwe. Kw'ipajiro ya 17 wa mu Dr. Ramon Gerabel muri ca gitabo nababwiye maux de tête, aravuga ati abantu bama kuri za ekra za ordinateur canke kuri za clavier, ugasanga iyo ordinateur canke iyo clavier iri munsi ya hotel y'amaso yawe kugira urabe mutegerezwa kunama. Ibyo bintu biremerera ibitugu n'izosi bigashobora gutuma ushobora kumeneka umutwe. Ico ni cambere. Cakabiri ati abantu bakora bakaruha bakarenza urugero ntabwo bazoshobora gukira indwara yo kuribwa n'umutwe canke kumeneka umutwe. Arabandanya agira ati abantu umubiri wabo burimo imbeho nabo nyene irenze urugero, nabo bakunda kugira ikibazo cyo kumeneka umutwe. Tubwire babagore bambara ugasanga amaguru yabo, amatako yabo, ibituza, imigongo byose ugasanga ntibipfutse. Abantu baze birinda kugira imbeho yinjira mu mubiri kandi ari mu gihe c'imbeho. Ikindi naco ni stress na depression na anxiety. Aravuga yuko abantu bakunda kugira stress no guhangayikishwa n'ubuzima bw'ibyo uri gukora no munsi, akazi, bihombo, ibigeragezo, kubana n'abantu, gukorera muncamake, gukorera sous pression cyane. Ibyo bishobora gutuma umuntu agwa muri stress. Ikindi naco canke bihombo n'ibindi migambi yananiranye, hari abantu bagira stress ubuzima bayemo no munsi, canke depression no kubabazwa n'ibibi byakubaye kubyapfubye byanse byo muri kahise ukabigwara uno munsi ubugwaye depression. Anxiety nayo ni intimba, bishatse kuvuga kubabazwa n'ibintu byo muri kazoza ukabigwara uno munsi. Ibyo biratera kumeneka umutwe. Ikindi nico bitwa fatigue de la vie, no kwama cyane kuri écran. Banditse ngo un nombre excessif d'heures devant l'écran d'un ordinateur. Abantu bafata amasaha manini bakabakuri za écran za ordinateur. Reka rero twe tuvuga ati na za telefone ugasanga hani n'umunsi uraruhuka. Ibyo bintu biratuma ushobora kugira ikibazo cyo kumeneka umutwe. Abantu bafise ibiro byinshi cyane bashobora kugwa mu ngorane yo kuzoza bameneka umutwe. Abakoresha inzoga, itabi n'ibinyobwa birimo caffeine, ibyo byose birashobora gutuma umuntu ameneka umutwe. Ntabwo rero ari ibyo gusa. Arabandanya agira ati ku ipaji ya 12 ati abantu bakunda kugira imihindagurikire iyo bageze muri ovulation ku badamu canke mu butinyanka, nabo hari igihe batera kumeneka umutwe. Abakoresheje ubuhinga butuma batabyara batibaruka inda batipfuje, aya ubu buryo nyene bwa planning
iyo kenshi ari uburyo bushobora kwivangavanga muri hormone z'igitsina gore, rimwe na rimwe hari igihe bibatera kumeneka umutwe, canke abantu bakozwe ko n'ingaruka za menopause nabo barashobora kugira ikibazo cyo kumeneka umutwe. Abantu barara ahantu hama hakije amatara, abo bakunda kumeneka umutwe, canke hari ugwamo canke hari odere mbi, impumuro mbi cyane izinuka, bashobora kugwara umutwe. Ikindi naco nibyo n'abantu bari ahantu hari amatara acana makurera atandukanye bashobora kumeneka umutwe. Ikindi naco n'abantu bakunda gufungura amafromaje ari afine, abamwe byo bitwa tiramine, bituma umuntu akunda kumeneka umutwe. Abantu bakunda kurya amasosiso, amabako n'ama hot dogs, amasalami, abamwe byo bitwa nitrite, bitera kumeneka umutwe ukunda kubyehereza kenshi. Abakunzi ba shokora nabo bakunda kumeneka umutwe kenshi, kiretse Imana batabaye, kubera shokora ziba muco bitwa phenyletilamine. Ibyo nabyo bituma umuntu ashobora kugira ikibazo cyo gukunda kumeneka umutwe. Abantu bakunda rero gukoresha abantu bakunda kunywa ibinyobwa by'amaji, ama cool drinks, y'amaboso gazeze, abamwo ico bitwa aspartame ni edulcora, ituma bayikoresha mu buryo bwo gutuma ibyo binyobwa canke ibiribwa bayikoresheje bisosa bikaryoha. Ibyo bintu rero yitwa majana 951. Muzogende murabe ku binyobwa by'amaji mukunda kuhereza ngo za energy zande, usanga handitse ko ngo majana 951, kajya kantu karimwo bashiramwo kabiryosha kameze nk'ikirungo gatuma umuntu ashobora kumeneka umutwe. Nababwiye abakwireza inzoga, abadasinzira bihagijwe, asanga umuntu ntasinzira. Abantu bose badakunda gusinzira bafite ikibazo cyo kudasinzira bitewe n'impamvu runaka, ngo basinzira amasaha 7-8 mu ijoro bakuze, bakunda kugira ikibazo cyo kumeneka umutwe. Ikindi ni jeune, abantu bisonzesha bakarenza urugero. Hari abantu bibaza ngo nibisonzesha inga byose ni Imana izobumva, abo nabo bakunda kumeneka umutwe. Hanyuma abatanywa amazi ahagije, hari abantu batanywa amazi ahagije, usanga binywera inzoga, binywera amaji, binywera ibindi bintu, ikawa, icayi, ntibanywe amazi litiro n'igice ku munsi ku muntu akuze. Iyo umuntu atari ahantu hashushe cyane rwose harengeje amadegre, ibyo niyo mazi yagenewe umuntu. Hari abantu batazi kunywa amazi, n'abayanywa bakayanywa bariko barajya kandi bitemewe. Rero mu ncamake ibyo n'ibindi tutadondaguye bishobora gutuma umuntu akunda kumeneka umutwe. Ati none abantu bamaze kugwa muri ico kibazo bokora iki? Abantu bamaze kugwa muri ico kibazo rero bokora ibintu bitatu. Cambere, ibyo tudondaguye bibitera, genda ubuzima bwawe n'ubwi wawe ubukunde, ushireho discipline y'ubugingo bwawe y'ubuzima bwawe. Ico ni kimwe. Ca kabiri, kunda gukoresha icayi citwa romarin canke rosemary. Icayi ca romare ni icayi gituma umuntu adashobora kuzameneka umutwe, hamwe n'ikindi citwa ginkgo. Ginkgo ni ibyayi biva muri Aziya, ushobora kwibona ari supplement diet, ari nk'ibinini canke ari icayi c'amababi. Ugakubye binini by'amasupplement alimentaire ushobora kubikoresha wabiguze mu mafarumasi yabigenewe, canke ukakinywa wakironsa ari amababi. Nuko umuntu ashobora kugabanya ikibazo cyo kuribwa n'umutwe. Kuribwa n'umutwe rero ni bibi, biteza ingaruka nyinshi, rero umuntu wese abyirinde.